ndabivuga ngo maze gutora ico kintu ntuzogenda gutora umuntu avuga ngo ngo urumva rero jewe ngo umugore barataha saa 2 ngo ntibi sasa none je ko nkora mwijoro hari abantu ivyo noneho barakazi aguma ari pahano yake ngo sinzi ivyo urimo ushobora kunarira ko minwi umva tuba tucito umuntu akora ako kazi ntiwoga bagutahisha basa kandi nivyo wowe ukunda usanga ko baguturanya nawe partner wavuga ati none aje kumbuza ubuzima bwanjye dia none muri future zawe warubizi ko nzoza no nizo wewe tuzobana ntiturabana deja urumva hamuri kurambira ko there's no future shushu imitoma ama emotion ni birungo urachoka nateka kandi tuve muri ivyo projet yiwanje ihuriye n'uwo muntu maybe ntazi ko tuzohura ariko rero ngaho fa uri kuravuga ivyo tugitangura wavuze ko na apparence ikonta uraba wa muntu muri ko muratemberana utagira isoni uraba wa muntu nimba muvyaranye utazotinya ingene umwana wazobasa sivyo ubu naho uri kuravuga vision niyo wagira vision yonyene ukama ushaka ko vision ariyo umuntu araba mu kugira ngo atore umuntu ntihazogera igihe naho nyene umuhimba uvuga uti sha yego turajana ku kazi turakorana ibintu vy'iterambere muga nta ndi bumutware ndabaramukije saguze ikiganiro cyacu nukuri ko Imana je ntambwe ndiko ndarira sinzi impamvu umunezero okay karinze ko nameze neza aho muri basi ndabatransmit umunezero mfise namwe gubashikire tukumwe n'abagenzi banje bien sûr harabura umwe yafatira nandi mabanga ari muri visit Burundi ariko aramamaza igihugu akaratembera intara nyinshi so ayibara ku bantu baravyishe bwa mbere yitwa Fun Vibes iri kuri Facebook kuri Instagram no kuri YouTube surtout ndaza abantu bashaka kwatura kuri YouTube abatarakora subscribe please muyikore kubera ko turashaka ababone benshi turashaka award 100,000 turashaka award mutume turonkiye award so my name is Ozzy Irakoze subscribe to my YouTube channel subscribe to my YouTube channel il n'est jamais trop tard no musi hageze ngira nivyure ure promotion gira subscribe your juice si baramutabana turabaye ikaze mu kiganiro cyacu Fun and Facts cy'uyu munsi wundi wa gatanu turabahaye rero mwaramutse canke mwiriwe bivana naho muko muratura muherereye nanje ni Linda Nikita kaze aka Bagigi bagenzi bakunzi ba Fun Vibes na Fun and Facts ndabaramukije ndabagumbiriye cyane nanje ni Dasya Munezero oh la la wagwan aka Mutebuzi hari abantu twabonye baraba mistache mu kabarisha mana we turabakunda turi match ya foot urumva everywhere umupira w'amaguru ana kuri comptoir das twari twicaye Ozzy turumigwa kandi rero connect kabagora kuko bakora kuri screen connect kagumizungu bakagumiza ko ati bage abantu bafite urukundo ruhebuje barabagabo barabasore barabahungu beko abidabanyene apana jare mwe concentre comptoir merci sana mu Burundi ayo tubimenyera no hanze no kunda kurabiganya bari concentre mu Burundi alors ntiturondogotwe twibagira kwakira umushitsi wacu ufite umushitsi umutumire wacu w'uyu munsi reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu Fun and Facts ikaze muri Fun Vibes abibwire abaramutse hanyuma Bagigi
aka bagirako acagirako karibu cyane. ndabaramukije nitwa Fabrice Irambona abantu baranezerewe abantu mwamwe niko murabakurikirana nanje ndimwo mwakoze ko ntumiye Fabrice ninde ni umurundi si consultant relations humaines n'ibindi ariko ahantu asurinye ndi umunywanyi wa Silent Vibe nk'uko byamye hambere hose bizokwamuka. amen turi kumwe rero mwavyumvise turi kumwe na Fabrice Irambona n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire y'abantu imibano n'iterambere. Urundi kirakugoye no munsi y'ishusho. Consultant muri relations humaines ha icyo kintu imibano n'imigenderanire peut-être yunguka igenda neza yunguka. Okay, muriko muriyumvira rero muti mbego uyu munsi tuje kuvugana kuki tuje kubayagira iki nkuko vyama bimeze. Nkuko musanzwe mubizi tuba turi bane Darlene turi kumwe uyu munsi yafatiriwe. Murabizi umwe wese ngaha anya afise amabanga atandukanye, dufise amabanga atandukanye, hama hakaba harimo n'amabanga yo muri Fun&facts, ariko turagerageza kuyanywanisha. Turi kumwe na Fabrice Irambona, Irakoze na Irankunda na Munezero ari yanya atari muri twebwe. Bahira na mumu ego tugiye kuyaga ku bintu imigenderanire imigenderanire yunguka. Mwava mubaza ivamo ikintu mwava mubaza muti ni business, mwava mubaza muti ni muraza kuvyumva. Bamaze imisi babona tuvugana ibintu vy'amahera turi kubika kuziganya byo kumenya kwimenya navyo nyene birajanye. Navyo nyene birajanye. Tuje kuyaga kubiki mu kibano ca misi yose mu mibereho y'umuntu wari we wese arabaho aravuka agakura hanyuma hakageraho ashingugwiwe kuba bikora kuko nibaza ko atari itegeko mugabo birakogwa biri mu mico yacu biri mu migenzo yacu yo kuvana kera. Rero kugira ngo umuntu yuba kugwiwe si kintu simvyuko uyu munsi ngo ejo nzokubaka ugwanje. Harabaho gutora uwo muzokubakana, kwanza harabaho kumenyana n'umuntu muzokubakana, hanyuma mukigana niko bakunze kubivuga, mukamenyerana, mukamenya uyu ni naka ni wahehe, iwabo ni hehe, bameze gute. Urazi ko hariho n'ibintu by'imiryango bavuga bati uyu muryango uyu unye n'uyu ntuhura. Ivyo mugabo bizi abantu ngira ngo babikurikirana cyane kuko ubunye nibaza ko bitagihari cyane. Rero kenshi na kenshi wanashaka no mu masengero mu mashengero barakubwira bati witonde uzusengera umuntu muzobana, witonde uze ubaze Imana. Fabrice mugabo ahaze guhagarara cyane si mwisengero kuko ubuhinga buratandukanye cyane n'ukwemera. Ubuhinga buratandukanye cyane no kwemera. Fabrice aza kutubwira rero mu bijanye n'ivyo azi yanonosoye mu gutora umuntu muzokubakana kuko umuntu muzokubakana ni ikintu kinini ya cyane. Nturubaka bamwe aba muri twebwe hari habubatse mugabo ntutazi ngo ndafise inkaramenya aho arabona aho zirara. Turabibona aho usanga ingo canke couple igeze ahantu umenga nta gishika igifise nka kimwe yatanguranye, ugasanga umenga uyo muntu waramwihenze ko kuko hari igihe twumva ngo hari umuntu yihenda ku muntu babana ugasanga yaramwihenze ko siwe bategeza kubana. Ariko kubera ijambo ry'Imana rivuga riti byaramaze kuba mwaramaze kubana nta kuvuga ngo subi wawe ntibibabemerera kuvana. Rero uyu munsi Fabrice aje kutubwira mbega umuntu muzobana, yaba wewe ushagura umugabo yaba wewe ushagura umugore muzobana, wo kwisunga iki, wo bigenza gute kugira ngo hazogire cya gihe muzorambirana.
Fabrice rero je twari tumaze gukorana ikiganiro yaramaze kubisigurira abantu bumviriza iradiyo ariko kubera usanga hariho abantu iradiyo ari idashika cyangwa ugasanga hariho amasaha iyo radiyo batariko barayumviriza kandi ikiganiro cyo ku iradiyo kirarengana ariko ikico cyo kizogumaho muzoguma mubibona mubandanya mwiga nico gituma rero twashimye kumugarukana hano atubwire kumbure wowe uriko uraturaba wararuguyemo byaramaze kwanga c'est trop tard byarahaye canke wowe uriko urabona utu red flags kurabona utumenyetso uyu unye niwe siwe ndamwihoze tugwazagwaze ejo bizohera cyane Fabrice rero nivyo byose aza kutubwira mbega Fabri umaze kubona ibintu vyatanguye kwanka umaze kubona utumenyetso uragwazagwaza urasenyura bigenda gute cyangwa urasenga bikazokuba yavuze ko nivyo bisabisho ngane ndagira usenge wisengane rero tugiye gufata umwanya wo kwiga tumuhe Fabrice umwanya dusigurire kubijanye n'ubuhinga hanyuma turaza gutakara bien sûr ku bintu aza kuba ariko aravuga mugabo ariteguye gutakara umugenzi wawe yego turaza kumubaza ibibazo biza kuba bijanye n'ikiganiro n'ivyo aza kuba ariko aratubwira hanyuma namwe bwe bakunzi bacu murafise kwa kundi mwama mubikora ama commentaire intererano zanyu muza gushikiriza muri ko muraraba kino kiganiro turasubira rero kumuha ikaze Fabrice wacu mu kiganiro cacu Fun and Facts murakoze kwikaze murakoze kuri introduction murakoze gushima bo je ahantu nashaka guhera naho mwavuze muti ahantu ijambo ry'Imana ntiturijamwo ntiturikoresha batahava banyumva n'abantu bariko batwumviriza umuhakanyi kubera ko ndasenga kandi gose cane hanyuma ndanavyemera mugabo kugira ngo je nsenge je Fabrice hanyuma Imana imbwira iti rongora uyu twicaranye uzi nuko iba yarambariye n'ibindi bintu byisi nuko tuba dusanzwe tuyaga nayo ni kwa mfano siwe bubakanye ni nakarorero badahava banyica ego sha uzirubusa naho zinava kubitwa denderezwa gusa byukuri ari abantu kandi pe birahaba baratangwa kugomba kuvugana n'Imana kubera hageze uwo bazokubakana mugabo ubundi kugira ngo Imana ikubwire uwo muzokubakana nuko iba yarakubwiye n'ibindi nuko bamumenyereye kuvugana n'ibindi byinshi aho rero naje guhera kuri uwo muntu basanzwe bavugana ikaba yaramubwiye ahaja kurondera iki Imana yavuze la science citagaciro ibindi byose bica bitagaciro mugabo yavuze ukaba wayumvise mukamunze umwe wewe uvuze tamenya ni aravuze ni naka turazi naye mugabo keshi na keshi ibintu baravyihenda ko bakamagira Imana yavuze kumbe yavyifuje agacafata ngo ni Imana yavuze naho nivyo ushaka mu akora muvyifuzo vyiye muraba ari umuntu ariko ararengana hajya ni ibyo kuri Imana iravuze ni urya nyene naho kira kumumo nico gituma rero dushima akantu asurinye ijambo ry'Imana na science si ibintu bivuguruzanya birakompletana byukuri kugira ikintu kibe kirico ijambo ry'Imana na science biragihurizako rero kuri batwebwe canke bamwe bemwe ko muratwumvira Imana mutasanzwe mumenyeranye kuvuga ngo we warayimenye neza utaraba besto nimuze kwa besto byayanga kameme hariho tu astuce canke utuntu umuntu yo kwifashisha kugira ngo yegereze kameme watora ntamurogerete mu myaka ibiri canke ivyo nyene dushaka kumenya wahagarara uhatebe Kashaka gakarne kanje kari mfata manoti nje kukaza mu mpanuro nje kukaza ikiganiro kizogumaho tuzoguma turajana nanje ndahaguma tuzoguma reka ndandika uzanga ndabikene nivyo naje navutse nawe urabikeneye jewe imyaka indwi yaciye nyamba naragwemwe vyarahetse singisubira inyuma reka twandike je natoye neza urashaka kudasubira inyuma ariko abantu muko muraturaba mu mutora amakarne yanyu abantu mutora amakarne imana anje nani
uraza habika araza hubika wewe arahazisha ujya n'umuntu wacu murabona amasakame yabo rero twe turamwe muraraba birimwe mu kiganiro kugira mubone umwe sakama agendana mu yarabara niyayita muzomenye ati iyi nayo ibonye muri Fun&facts barakunze kudusahura ni stare Tenga na sakado amazi ntwaye murabizi nk'ibihajya dukurikirana kweli twagiye Fabrice turashavu anyesha mw'abantu muri ko ko pressure umushimuteze yacu ikiganiro coba kiba radishinga nkuko abantu ndabibona kumenya kwimenya birakatse Jenny bazi ikibazo ca mbere co gutangura kwiyumvira ni ryari haba hageze ko umuntu ahitamwo bazo kubakana turegeza akamikro ntiyagenda kimwe giducika ni ryari ikigira kabiri bikorwa gute nivyo bikuru rero by'ukuri mwe bantu muri ko muratwumviriza nashaka tubanze tuganire n'aba bantu cyane cyane n'uyu avuga ko amaze imyaka ngo guhitamwo uwo muzo kubakana uwo muzo kubakana ibintu rero si imyaka 2 si imyaka 6 si imyaka donc ni yose ubuzima bwose hanyuma nawe ndahamya yuko ibi bintu ni rimwe kuko kenshi na kenshi gukosora birashoboka mugabo urinze uja mu rugo hanyuma ukavayo ugakosora birakuvuna pe ugaruka ibikomere icyo kimwe nyene ntibakimeze kwa kundije kugira usubire kurodiresa ubuzima wamaze kugenda mu rugo kamaraho imyaka ingahe birashoboka mugabo ntibyoroshe nico gituma rero turiko turagerageza kuzitira tutaroneka uruvugana ndabitahura adara mungwane tumugira umutumire basi ya turori mukaba mutumye nikita no kuri naraba hababereye reka mutumira tubwira mutumira ati ni ryari rero gutora uwo muzo kubakana ni gihe cyose je ndavyumvise ko hageze ko mpitamwo umuntu ari très important donc si nkuru ubona ubu yaho turi ni fiye w'imyaka 15 n'undi baragendana kandi n'ibintu byiza bujya gutemberana n'umusore n'inkumi ibintu byiza sivyo urukundo ruraryoshe pe importa aho umuntu ageze ruraryoshe mugabo rero hariho igihe hagera uti ndumva harageze ko nubaka la science ntacivuga ngo mbega imyaka ngo ningahe mbe ntacivuga mugabo haragera igihe ukavyumva muti jewe harageze ko nkora iyi diri rega ni affaire ni affaire ikomeye très important jewe rero ko numva ngeze nkaba numva hageze ngomba ngende guhitamwo umuntu rero tuzobana ubuzima bwose ico kintu kirateye ubwoba kiragoye sana nago ariko kiraryoshe ni ama etape important ndora byose amenze ubwo nyene rero imbere yo gushika aho hantu rero maze kuvyumva yuko ntanguye kubasera nashaka kubanza gusinyara hakana imbere yuko aba umukobwa n'umuntu imbere yuko aba umuhungu n'umuntu kandi yarigeze kubaho ubuzima bw'imbere utamuzi dongo turi abantu babiri twishire mu mugumwe w'abahungu n'abakobwa twese turabana sibyo twese turabana rero etape ya mbere yo kugenda imbere yo kugenda kuzorondera umuntu tuzobana imbere yo kugenda kuzorondera uwo tuzobana jewe ndifise d'abord muri uyu mugwi w'abandi barundi 5,000 ibihumbi ndi umunezero jewe ndahari muriko muraburiza etape ya mbere foko je mbanza nkitora jewe Fabrice ariko kagire ukeclassise cane ndiho gute kuko je ndibona mugabo ndiho gute dans quel sens aho turiko turashaka guhava dushika nibaza ko abantu banihendera no guhitanamwe nk'umugabo n'umugore mugabo mubuza mwibukera vi igizwe na lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
hacasura agatangura rendi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche muri kurayiheba na we dimanche no kuruhuka dufate karuhuna mugabo ubuzima imisi yose abarakazi tuba turi ku kazi imbere rero yuko je ngenda kuzorondera umuntu tuzokubakana ifu ko menya yuko jewe nibona hehe muri kazoza nshaka gukora iki nshaka kuzova mwiki ni ikihe kintu kiri ku mutima navuze ko turashaka kugashira amakijambo y'Imana mazemera nanje ego turavyemera ari hano muri Bibiliya avuga ngo utaraja mu nda ya mama wawe narinda kuza utarayisohokamo naza naraguteguriye ico kiri urusoroba uzokora sibyo mu yandi majambo yo kugenda kurondera umuntu tuzokubakana biramba by'ukuri bizomara umwanya munini mbere yuko tugenda kuvuga ama etape ari yampe no kurondera umuntu azoshaka gukompleta iki gikorwa je nshaka kuzoka donc nko nka wewe urifuza kuzo project nk'ahantu abe opera nshaka kwigira radio ya radio izotera imbere igashika ifoko je mbaza nkitora nkibona rero jewe ndumu journalist international ngomba kuzo umuntu w'iradio ihambaye naho rero mbangeze mfise ejo nashaka kubanza ku akakanda kagoborera abasore cyane bariko baratwumviriza sibyo maramaze kumva ko inkumi nyinshi zigendera ngo jenga bagomba ntibagira imigambi ngo bagumaza ngo abantu ngo batagire ejo muramaze kuvyumva donc ikintu kihari nyaza ko tuza kuhashika tashari muri introduction ifo ko umuntu agira ejo muri aho ejo hanje donc nk'ubu nimba we wibona mu myaka 10 hagacaza umusore akumviriza kumva aho hantu ejo hawe arifuza kwifatanya naho biragoye ko kubera hejo ntihazohinduka wowe urahinduka ukagira ubona bijya bindi abantu bisamaza abandi bantu ukwasa ukagize iki bijya byose birahinduka mugabo ejo ha Fabrice hazoguma ari kandi nyene objectif niyo nyene wihaye niyo nyene rero etape ya mbere nkuru pe niyo uko je mbanza nkirondera nimba ndi umusore nimba ndi inkumi nkamenya nti niki nshaka kubamo niki nshaka gushikako byo ogist nshaka gufata kariyeri yihe akantu mwumva twakumvikanye ariko nyene turi ngaho fa nshaka kuba ndinde ejo bifataniye he no kumenya uwo nshaka nimba akarorero ndumumenyesha makuru ejo niko ndabona ko ejo nzoba ndumumenyesha amakuru yateye imbere gose bimfashiki jewe mu kumenya uwo nukuvuga ngo nanje ngira ni limite nta mukomesa nshaka umuntu wo mu biro nivyo onye ikintu kihari kuri kwa kubana kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa donc imisi mu buzima busanzwe kuko inyuma y'abijya birori inyuma y'ibiki n'ibiki tubaho mu buzima busanzwe hanyuma ivyo nkora nivyo bigira ivyiyumviro byanje kugira ngo rero umuntu duhuze foko tuba tujana muri meme direction sibyo canke atahura iyo direction urimo mu yandi majambo iyo umuntu amaze kwitora neza yakira hari ukironka by'ukuri jewe no problem abantu benshi bararondeza aho bumvise bishoboka je nka Fabrice nkagenda guhwihwisha nkagenda kurondeza kwa Siyoni kashusura kuri kotebu itomati nkazura nkiruka utarabona ati je naha niki nkazemo jewe niki bon nkubu nibaza ko kugira ngo uze kubitahura neza reka namusigurira okay impamvu ari biza kugira umuntu atahura vision yo canke ahantu ushaka kugira nikora ku rukundo ari gihe umuntu aja mu rukundo ugasanga aribagiye na ya maheve yiwe yose kora gukora umuntu ugasanga nyine uri mu bintu by'ibigwewe niba jewe nshaka umu journaliste fata international akomeye ugasanga ndanye n'umuntu ashaka par exemple ko nshaka umucuruzi no kubera kunda mukunda kandi kubera kuna hari yashaka kugira ngo mega sinzi ntavyo ntahura reka nje gukundana n'uyu nje gucuruza wa undi maybe biranse ko tubandanya n'ubuzima musubira zero parce que bya bintu ntaranataye ntari busubiremo naho niyo mpamvu numva menga ndiko namutahura kugendana n'umuntu at least atahura vision yiwawe abona wo hantu uri kuraje ndagushigikire ndagucire mu gatoya ngaho nyene nibaza yuko
nivyo uzavuze utaritora uretse n'uwo muzobana n'abandi bantu uraje ngaho ukaja ngaho ukaja bivuga ngo n'uwo mwobana uramugora ntababona ni wa wundi dufate dukore projet yiheje na wewe umva kubera nawe utaraba sûr kandi barakujuragiza canke iki cyangwa no tukagira iki ariko nibaza kandi rero maze kubitora nukuvuga ngo okay dufate uri umujournaliste umujournaliste ugende gukuvra ibintu urazi ko ivyo bintu ukuvra peut-être bazoguhamagara ukora mu radio urafise tranche ya minuit 2 heures urabwo ati jewe iki kintu ndagikunda journalisme kende sinayirimo kubera ngo pass time ngo nonwa handi ndayikunda ubuzima bwawe ndabivuga ngo maze gutora ico kintu ntuzogenda gutora umuntu avuga ngo ngo numva rero jewe ngo umugore batasa mbiri ngo sasa none je ko nkora mu ijoro harabana ivyo noneho barakazi aguma ari pahano yake ngo sinzi ivyo urimo ushobora kunahira ko minuit umva tuba tucito umuntu akora ako kazi ni woga bagutahisha basa kandi nivyo wowe ukunda usanga ko baguturanye na partenaire wawe ati none aje kumbuza ubuzima bwanje amwa yuko ugize imanuka tutora umuntu muragendanyurane ko ari open mind bikwiye mukiri no mu bantu uzero kavuga hewe ne tubonane oyaye ndafise handi nge ntibikunda ko ndi ku kazi naca sara umunyitaye ko nyene biki nari ku kazi we none mutangwe gushwana muri fiancé mwogera mu rugo hose utwushoze zabipfuye byose Merci. Igufuri. Iyi etape ndumva twayumvise. Oya mbwa hari ndafise ikibazo kandi bazakonza gutahura mwibuke turacyari imbere yo kugenda guhitamwo nibaza ko tuza gutahura jangira imbere ndafise ikibazo est-ce que muri future yiwanje ufate ahantu nifuza kugira est-ce que ndobije kwashamwe n'umupartenaire wanje Jean kuvuga ngo mfise ndakeneye umuntu wenyine azobe abirimwe mu vy'iwanje kugira ngo bishoboke mwashaka mufise entreprise zibiri zitanakorera hamwe zitanitwa co kimwe mugabo kugira ngo bikunde ngo mutahura izi entreprise zanyu zibanza kuba partenaire kugira ngo mwebwe bikunde mu baba partenaire bishoboke mugumane ni ngombwa mube mubona muri meme direction zirakompletana ndahafise igicapo naho tutarahashika umugabo n'umugore bameze kujya kwibiyinka ibiseke mabone igiseke bya byo kugenda gutwikuru umwe n'umupfundikizo ubundi n'ikiyaco mu ibafara ko mu pfundikirana akagukompleta kuko ikintu muri ibi bintu by'ibi bikorwa uri kurakora imbere yuko twebwe tuzoza kugukompleta ubona bose namukora wo munzu mu bisanzwe atavyumva ibi bintu uza kubikora umerewe nabi naho rugira nako unyizere ko abaye atavyumva murabyicaniramo muri uko kutumvikana rero niyo hatangura kuza kujyana bikarangira byanse pi iterambere ntirize iterambere iyi etape rero turiko turavugana nga ntijanye no kugenda guhitamwo uwo muzobana ijanye n'ubuzima fe imbere yuko umuntu atangura kubaho ifo kumenya niki nkeneye dase tevide miliyo deja ni hehe niki kintu kiri ku mutima wanje apana ko banyangaja ngo ko zihanyemereye akazi ndagiye ko badandaza ibitenge bikunguka naho nyene nzogenda murabona nibwo buzima abantu benshi babayemo uku kuntu rero umuntu abayiruka mu bitenge hariya akiruka no mu makamyo akiruka no muri journal donc nkubu je ukazonda reka ngire ni radio basha ko mbona ko zimenga sa neza ngiye na jino gira radio byo cama uku kuntu umuntu aguma agira ukunyene niko ntushobora kugira stability uri indesi rero hari ikindi kibazo ngira ngo isaha imwe désert d'émission désert abantu babwirana ay mitoma mu ndirimbo ngo there's no future without you my nigga ega nivyo dia nigga no muri future zawe warabizi ko nzoza no nizo wewe tuzobana ntiturabana deja urumva hamuri kurambira ko there's no future shushu imitoma ni ama emotion ni birungo urashaka nateka tuve muri ivyo projet yiwanje ihuriye n'uwo muntu maybe ntazi ko tuzohura oya bari mu vyipfuzo ndiko ndakubwira rero urabona aho hantu mu vyimviro vyawe muri wewe hariho uwundi muntu afise ivyumviro bikeneye ivyo gwawe kugira ngo yuzuye aramuja mwakuca mu matchinga ja pam pam mwinjiranamwo
duga ku uyu muntu ijambo ahantu dushaka kuja habaye ama mariage de vision we uruhande gwiwe n'uruhande gwiwe n'uru muri ibi bintu gwiwe jo complete comme ça muri ibi bintu byanje nabitahuye okay na kumbe wa mutoma niwo nibwo cyane urakomeye imitoma bari imitoma apre ati kanura twicare tuvugane neza kuri heno okay ni mubazi bandanya rero complete me nimeze kaho karirimbo bagashira bon mu yandi majambo rero umuntu amaze kwimenya wenyene anegeze ko banja mu ma emission menshi cyane je byantwaye imisi myinshi ibintu byo kwimenya je nka Fabrice none kijoso shoboyiki hari abafatara imenya mbaye nk'utanga n'akarorero je byo narizo bwa mbere nari nize byo kubaka je engineer civil mugabo mpejeje university nkumva ivyo bintu ndabirimwo kubera ko aba engineer bagura imiduga faculty yari harawe ingiza amahera hari amafakulty haragwa mugabo igihe cyose niravye handi umuntu umwe nkumashaka kwigisha cyendo umwubatsi kwehera rwo turajana numashaka kwigisha ibintu mugabo ndavye amahera bigisha ibintu by'ibiki nkumva sindabishaka anserti mu man jete kombe nkiko ndisanse kugenda kwigisha abantu maze kumenya rero ko ndumwigisha nkaba mfise ivyo ndisanse gukora bica byoroha kumenya keresome partenaire uretse n'abakobwa n'abagabo bica byoroha kumenya n'abantu mugendana parce que aguteza imbere ahandi mwibuke twavuganye yuko imbere tugomba tugende guhitamo twavuganye yuko imbere kugenda guhitamo n'umuntu agushamwa haramwihenda mw'abantu byo mutipe ni mwiza ya mutipe ganye nabyo turabishikira ega navyo birajamo ni kobura okay tuduge kugira tugira amasezo merci jewe rero namaze kwitora hanyuma ndumva ko harageze je ni fille je suis sibyo bafarwaye rero kubera ko mwibuka umuntu tugiye tugende guhitamwo n'umuntu uzotembera n'imyaka yose nagere haze rero kamwe kubwiza baraba uzotembera n'imyaka yose dufatanye gutya baza baramuraba arabuntu wewe sana kantu ko gufinako kantu kukuntu eske umuntu nazo ntera isoni mu zingahe umuntu ndamaze kubibona dare mariage ugasanga umuntu we ntagomba ko bagendana ntagomba kwemera bigira abagabo cy'abagore bose abagabo kuba kugenda umuntu wa bose okay basi kandi avyivugeje bigira abagabo umuntu w'abagabo ngana byoshoboka mugabo n'abandi yakecuye we mwe muzosaza n'abandi biraba bose biraba tekeza bose biraba rero ikintu kihari ivavara ko nugurura jinda afise ubwo nama nabibonye donc umuntu ariko arasengera c'est une fille karasengera umugabo yerekwa avuga n'amarozari ngo duhure muri beni none nta kanimero gaca yinyima gaca muribo siwe nasengeye niyo etape turi mbona atari none wo yo baba atari we utaramwumviriza kubera ko turaza kugashikira hariya hepfo ivafara ko menya nti niyo phase ndiko ndi kuri phase yo kuresha ndi kuri phase yo kureshwa niho ndi hanyuma rero abantu barahaba donc muri abo bantu benshi mushoboye kugendana bahari we turagendana kame birashoboka bibanza bishoboke nuko tuba bagenzi na gatoya barabo byanka gose hari muri jama consultance urashaka kuzana muri abo bakozi ugomba kuzana umukozi nkakubwira ni uyu muntu muri ko mwakwana n'uyu ntimuzova mushitse hano na hamwe kubera ko mvuzete incompatible ni mujanye etape rero ikwirikira aha hantu mwibuke twita choix du contre guhitamwo nijyari none bavuga yuko umuntu yahisemo nijyari baceni bazako basi bamaze ashaka ariko oya kugira ndiko ngashaka gusigura akantu ka choix gushwaza isangira ni hamwe ubwira ati ego ndavyeme urumva nk'ubu uye muwembwe muri batatu washaka gusanga wewe wonyemerera ko tugendana ko tunywana base tunagendana ngo gasanga we ntiwonyikoza ntiwompa n'inimero nawe we ntiwompa n'inimero kugira ngo renze mvuye ko nahisemo muri mwebwe batatu nuko mwese muba mwari twabanje kuvugana mwari kunyemera mwari
mwari abantu twaguhaye banje nimero twese mwampaye nimero Hama wowe neza. utoye uwo hanyuma wishaka. twicaranye ego twese. ushwasiza mu bantu ja nyamba mwebwe mutamwikoza ufite yatoye Ntashwa yarafi. Nahitanywe. yahitanye avuze Donc ati nico nako. kintu rero gikunda kuvuvudikira nico kintu gikunda gusambura ibintu byinshi fakuza ko ari wewe ibiro none ngire ntembeho jenyene abasore baravuvudikira n'inkumi zikavuvudikira bose kubera ko urubuzi inkware ruvumbukana igihuna. zimwe ko mubiza abantu baba b'inkumi baraterana amapoto kamenemero kakurarurira umugere hariya uwundi munsi rero uwo musore Winyana. bagire agahura n'uwundi muntu akabona we waremeye bamaze kumuha inyana 3 agacati annonce ya mariage direct donc uzona barihosha muramaze kubibona no ifoko niho umwanya canke surtout abantu basohotse mu madeception gacuhitanishwa n'undi baragwa muntu muri iyo nyene ngorane. kubera ko ubu emotionnellement ubu bawumva Uri blessé, boroshe ushaka umuntu undi muntu akubwira ntimporega ntacu ubuzima buracyaryoshye niho uvuga ati uvuye mu deception uravuga ngo hewe nsubire kwimena umutwe wiki alors que ujya nari nagiye confiance vyanse. yewe nico kimwe cya yabaho yaburya tugende kazi ndosubira kumva tugende wowe kungiza imanuka no kugira ngo habe shwa jewe ndamo ibi bintu byo kwimenya biza kumpa agaciro je nka Fabrice ndibona iyo ndiko ndaja ndafise wondi c'est pas n'importe quelle fille amerita ya sivyo nande je nka Ozi ndafise iyo ndiko ndaja c'est pas n'importe quel homme amerita sivyo aho hantu rero we ni naca nugurura rero jewe ukaza wewe ukabudongo tukatura bagenzi nawe ikindi kintu kintera ubwoba cheki intera no gutwenga ndamusavye nimero uyu muntu tukicarana tugasangira hanyuma ejo twasangiye gusa umunsi umwe bukeye akansangana n'uwundi muntu ngo yambanze ngo atakintu na kimwe mwavuganye tumaranye umunsi umwe tuzinanye donc ujya mutipa genda n'abakobwa benshi n'abakobwa benshi abarimo ko gukavya no ribavara ko Jenny humwanya oza arahari n'umugenzi wanje turatembera kandi kumenyana nibisigura gukundana no gusangira save padi ko mwagize ka date turashobora no gusangira ibavara ko abantu borosha ibintu ushobora kuba na date ama date tugatewe no ngira abakobwa b'abagenzi mugendana sanzangaje donc ari mu mugabo kubera ko jeje umusambi turiko turasangira nawe we tugende kuri plage dusangire uyu wundi sivyo muri abo bantu rero niyo curaba mu gihe rero bafise niho rero duca dushigira etape rero yo guhitamwo muri ba ariko kera barabagira ngo mutaragira bamama banje baravuga ngo mutaragira mariage ntacu bisigura umugore wawe niba utaragira mariage sinto sindugara kugira ngo umva mwabana genda ucagure muri 5 toremwo umuntu mwibuka madame nuzeye la reine bose werega Nicola ameze yajya myaka muri 5 mugendane bose 5 ha muzi utoremwe mwe muri aba 5 niyo mpamvu bubaka gatwe baraduhenda nta kibi kirimo rero ubu yahera ahantu rero hariho ma concept ngira ngo yo kuza kuduhenda umenga hano ndiko ndasigura kandi ko ndigisha kanacava ngo umenga ndiko ndankuraje abantu kuvangavangana no so kuvangavangana turiko turagendana twihaye umwanya kugira ngo tugendane ntangaje mirimwo ntituravuga ngo twafatanye gusa ndiko ndakwiga hariho etape ya nyuma iza aho umuntu mukonkiri wa mutubu rero tugiye kubana muri officiel nyene donc tugiye kubana ariko ubushabana buri kuntu muhungu usokana na jewe biraheze rero bumva impanuro z'abakuze ingene babayeho abakurambere bye Sean wa Rwanda bo mereze muri ba bantu rero sivyo daba muri uko murumva yuko ufise dafate kandi twihakaro rero ufise liste y'abakobwa 5 bahari biteguye yuko ni wavuga uti weozi baca acaza sivuga gusa ni wavuga uti we nakacaza niho ububaye ubugira ugire shwa mu bantu bahari ndashaka kugira shwa muri izi mikro kuko tuzi zirahari ntwayi intwaye ari umuntu je mbona akera yabigize
bandanya cha Fabrice kana n'ivyumviro nimba bahari rero niyihe rero mutahe ndashaka akantu rero ngomba kukagoborera abasore batwumbiza muzompakana bazoguhakana ubwoko c'est quoi mais ni biraze bango nuyuhe mutahe a présenter qu'est-ce qu'il faut dire kuri uyo muntu ukeneye guhitamo wewe uri inifiye ni kihe du présana niyihe kartijya bazoma babwira karatijya kwera nka mu Burundi wacu beaucoup plus abagenda kwa procession de garçon ariko burya bahitamwo bose uko nawe nyene kwemera nawe ubuhisemo ego niyihe karata none ijya sibyo ni wa muntu muri babandi bose bahari azokwemera kwimariyana kazoza yande ashobora kugira ati uvuze iyo tugiye gupresenter dupresenter iki kazoza kacu kaba kari fictive ni ibintu nyene bitumvikana umva wewe aho uri ningaha urone ibyo ugezeko ngari ibindi bintu biri mu vyiyumviro byawe wifuza gushikako utarabona umugabo biriyo muri wewe uragira uti ndifuza kuzoba mfise urafise igicapo cyawe ishusho vision yawe nibona nduyu ku musore rero nashaka kubwira ka astuce imisore iri kiratwumvira nta nkumi upresenta kazoza yawe ica yimariya niyo kazoza ukabona ari mariye niyo kazoza yawe ukamubwira uti moi par exemple je vais être conférencier international je vais être coach international hanyuma umuntu ansanze kwishuri ndi muri kaminuza nicyo mvise nta n'ikintu na kimwe kame mu yindi misore donc ngomba gutandukanya imisore y'ubwoko bubiri izivuga ngo nkora muri banke kanaka akango nutwibeshaga kandi uri kurabibona arikara ku musore akaza akavuga kubu akavuga na tante ari muri Canada na onkle bose tuzo tumeze neza nantuze uyo mukobwa kumvirizamo none we uri ndabibonye hano hamwe none wewe ko numvise onkle ndumvise na case ndumvise akumvita muri ibintu byose ukamubaza wowe none papa we ninde papa wanje hariho umu onkle atwara ikinigi n'umutante afise ikinigi kumena amazi baravugana kubera iki baravugana papa wawe kutamuvutse karondera baravugana muyandi madama nshaka kubarahura no kuri kamonje akatwiruhurira n'ibintu sivyo turafise twese karatijya c'est notre vision donc ntibikeneye ko genda kugenda kwimatanya ngo n'abaonkle batibuka ni nimero yande ibaze onkle canke grand frère canke imiryango mbamwo Fabri ariko ndabaje aho nyenda gushiremo navyo bagira est-ce que tu wibaza yuko yego harabikoresha ivyo bintu parce que malheureusement haraba bishitura harabo izo karata zo kuvuga ati genda umwana wo kwa amazina tuzi ngaha muri ville nawe uvuga ati ndumukuzine wabo katika nzuba ntwawe n'umuhungu wo kwa kanaka nande ndaguciremo ngaho dasi igituma Fabrice ico ikintu atari caractère aragihagararako kubera arikagira choix du conjoint mwiza apana ubwiza bugaragara umuntu muzobana mugahuza ariko arahanura ati ntimushitubwe ni watora ngo ni kubera ari zina rya kwa naka mubona ko hazogera ahantu vyanka kubera senyuka kubera iyo miryango kumbure ndashaka bihagarare ko umva kubera ahantu bavuga ati hewe no ntabivuze umukobwa akanyankira umva naye kumudiraga hozi arabona ko nesa namubwiye we jinda ndiko ndiga ngira meze nivyo Fabrice ashaka ko bivaho atavuga ati ndo kwa gato bite rero hegera ino twicarane nashaka kubatera akabraye kamwe uyo muntu twitizira izina haze kutubabarira nta numwe tuvuze ari umuntu uvuze ngo yitwa no kwa gato yakarore ku gato nashaka kumenyesha yuko umuntu gato kuri mariage azomuterera bemeye canke se nka niyo yoba hari kuri mariage mu buzima bwanyu bwose muzobaho abazaza ko bitubwira muri commentaire abantu bari bafise abantu bizigiye baonkle bakanabatuma kugira ama mariage bakabatuma kugira ama mariage akubwira bemire muri envelope tese nkantimire nizina gusa riraho ibintu bisenyuka nimba jewe namuhisemwo kuko yumvise ko ndo kwa gato canke naka niyabura wa mu gato mu buzima bwatwe nawe
acagehera no mu gato arashobora no kubatesa ku rubanza Kuri mariage. mariage ni 2h 18h 21h 22h mu mutaje après nzo kumutodora ngo ngwimo gati attends none nakugira urubanza Ivyo nakubakira, cyanda kubakira gushika mufe ni kundi warimenyereye rero umugora wa mu gato gataca kubroka nico gituma nihehe karatijya ku bantu wese nico gituma ariho twahereye kandi naho nanashimikiye niho hari ipfundo ry'ubuzima mu yandi majambo ya uyu ozi ari mu ruhigi arondera abantu bafise ejo sibyo ntariko arondera abantu mwese ku muri ngaha zede de femme de fille n'abandi bose bariko baratwumviriza ikintu bakeneye ni umuhungu afise ejo sibyo hanyuma umuhungu afise ejo n'ubu ufise vision azi kuyikorera kubera igituma tujya amapoto ahubwo menshi nuko kuntu tugenda dusigura kubu katanafadika neza kubu kumusore imitoma ya duvuga imitoma we ndiko ndagutera imitoma itari nukuri kandi nawe uraciye ubwenge turabunganya wifye tumuntu yego haraho dushobora gusamara numvise ngo birabaho Edowe ne inkuru nigeze kwambisa umurongo twakorana cyo kuri ndamushimiye arandinda yaranse kunyigisha umuduga ndabikwa ikintu pourquoi uracaje noza ndakunyonga nganza ndakujana aho ushaka nari mfise passion yo kumenya umuduga aranga no mu nyuma ratanda bakirinda mbaza none kubera iki wansi ati sinshobora kukureka ngo menyere umuduga wanje ko ntiwoba uciguriye wawe utugenda donc yarafise imodoka nziza kameme nari kuza ndayikumbi arabona kava ukayikumbika bakubona ku kibuga ngo bose bakagira bati kumburu wo kwanaka kumbe ni ni ya oncle sivyo mugabo ni ya tonton nashaka ndakubwe muramaza kuyibona umusore atakintu afise gifadika cyane mugabo agapapura inkumi undi muntu abifise sibyo kubera iki uyu musore nta afise ejo ico dukeneye no kugira ejo mu yandi majambo icyo gupresenta rero ni ikihe umaze kuba hafise nk'ubu nka wewe ahantu hose uzogenda ukeneye kubahwa aho hantu tureke n'ibi byo guhitamo ukeneye kubahwa ugahabwa agaciro bakaguha ikibanza c'imbere uyu munsi nduyu ariko ejo nzoba nduyu shaka kuba nduyu ahantu bivuze ibi bintu baca baguha intebe ukicara sinzi ko muri pana kunyene kushaka ufise bedua donc cyo umuntu ariho arafise kahise sibyo twe turafise kahise urafise kubu hanyuma urafise nakazoza jewe umusore je numva ari we nifuza niyaza ko nawe ari we wifuza yes of course n'abandi bose niwe bifuza mugabo rero sinzi ibi niyo babyitse nza ko tubwira iyo byavuye ibi bintu azi kugenda kuvuga kugenda paraître kugenda kwitera akantu kakomeki ko kuvuga ibintu nta bitahari kuzisiga rero izi zintu ndiko ndisiga uyu mukobwa arisifiza ama intelligent ni wa musama d'abord ibi bintu byo paraître ibintu byo kugaragara byatira abakobwa bataribo byatira imisori itariyo inkumi yo nyene ya original ya muzobana kandi nziza yo kugwego wifuza nizo ushobora kukumva ikumva kubu yawe ikumbira ashaka kubana nawe muri iriya kazoza ufise uyu mukobwa rero muri babandi batanu umubonye simbirako Nevzo vraiment nubugize rero shwa niho bugize shwa ngomba kubana kandi munsi naho nyene kakugira ngo shwa igende ibe yugaye neza donc yugare sibyo hagire naho bambara akano kabo tuyambara sibyo bon nje muri batanu urashaka gusanga muri abo batanu hasigayemwe batatu basanga batatu bose mu misori itatu yose uvuze ko ugomba kuba umujournaliste niki bose iti wow gasanga baragu umwe no wewe uri umujournaliste nawe ugasanga nujya muhono ko kenshi na keje bashaka gusanga wewe uri umujournaliste wikuragira ibi kesho usanga umugabo wawe nawe afise passion yo kugira bijyo ujya mu cameraman ariko aragira murumva ko kuntu bikompleta ico gihe wewe aca kuduza hagushikana kuri ibyo shaka nawe ukamushikana kubyashaka sibyo preno rero ko naho nyene ugize aga confusion ugasanga harimwo
bose umengo nibo Jean ifoko ntibashobora kuba bose kubera Bose bafise- hari nk'abahungu babwiye ko ugomba kuzogumugira ibintu byo kuba umujournaliste gutya batosora kukuvugisha kuko ntibabishaka ubwo umuje imbere y'abantu nkaguma kuraba ivyo nibiki nguri umugore wanje ngo ntuzoguma mera batabivuga Fabri neza ko tuzokibaza icyo kibazo hari abatabikubwira umubwira je nshaka kuzoba umujournaliste nshaka kuzogira iki ngume nje kuri Hey, televiziyo ntako n'akazi. atavuga okay ariko nyine tuzobiraba nibiki Pascal indire yuko agushira mu rugo acaza acavuga ati umva rero ubu uri umugore wanje uri mu rugo donc sinshaka ko baguma bakubona bajya abantu bose kuri YouTube wambaye kunuku babona umuntu umengo nyene ni ndazi ni ikintu yaguze ciwe so naho bigoreye ko ushabwa ati uyu muntu aranyumva arumva ariko ugasanga mu nyuma birabaye ibindi ivyo bintu mu misore namwe nkumi none ufise inyungu iyihe yo kwizikira ku mukobwa azogutera amarira y'iminsi yose oh la la ako ufise inyungu iyihe yo kwizirikira ku muhungu uzobahurira kandi hariho benshi batokurira bari gushaka kubana n'igitunguru ibintu turiko turavuga cera ibintu turiko turavuga vyungukira bose sivyo vyungukira umusore vyungukira inkumi nimba ataho turi buje twe nawe ko duhebana ukabukorana basama affaire n'amabusiness n'ibindi bintu ico cunguka kwavuka iri Rwanda kumbwira mbwa ama brother faire mu rugo kweri iki kandi ubuzima ari burebure ningo erega ni ngombwa abantu borosha ubuzima abone ko ibintu birorosha rero wewe kubera ko unyumvise ukumva turahuje kazoza ukumva kameme kazoza yawiranye umwana na gwanje nawe ngo mwumvirize akakubwira ati ejo hande naha ugasanga biranywana naho birafata inzira imwe iyo bihuriranye byo kuri warose umuntu wawe urabona utu umuntu presque irimo complete n'umuntu wanje si ibintu byo kunyaga si gupfundikanya seramyene n'uwi wanje kubera ko ndamubona imbere yanje ahantu rero ngomba mbere ko nja kuri kaya kanyuma ngomba kuhagira ibi bintu by'imbere urabona imbere ntihasaza sivyo wewe urabona mwe vudu muze vous êtes des belles filles by the way murakoze muri twiza murashobora ko mu mezi angahe muzoba bamwe baronze andi baravyibushe mugabe ivyiyumviro muvuga hahande ejo hawe aho gutera uba amavu utera uba bitera biba neza gusumba sivyo hanyuma je nka Fabrice ku muntu yankunze ngo mfise ibi akazi karahera sivyo nta kazi na kamwe kari nta muntu umwe avuze garanti avi nivyo ababikwaka Steve Jobs nimamwirukanye muri ntuze hano hayitanze genda kawozo gati Siren tukubone hariya kwibarabara nashaka rero ahantu kwashira ko akanotoriete sivyo kubera ko nta kindi kintu na kimwe kidashobora utazorondera ngo ubure kiretse vision y'umuntu kazoza yiwe vision y'umuntu aratemba akayitembana arasha mu maso arashaka kwisiga ibintu by'amaproduit ugasanga kiri inzobe muragumana rero iki kintu biragoye ko umuntu wakunze iki kintu mubana umuntu yagukompresse ukamukompleta muri kazoza yanyu muvana habaye ariko rero ngaho fa uri kuravuga ivyo tugitangura wavuze ko na apparence ikonta uraba wa muntu muri ko muratemberana utagira isoni uraba wa muntu nimba muvyaranye utazotinya ingene umwana wazobasa sivyo ubu naho uriko uravuga vision niyo wagira vision yonyene ukama ushaka ko vision ariyo umuntu araba mu kugira ngo atore umuntu ntihazogera igihe naho nyene umuhimba uvuga uti sha yego turajana ku kazi turakorana ibintu vy'iterambere muga ntaho ndi bumutware nuri fier yiwe naho ndi bumutware mbega aza kumbwira gute narizimvye merci mwibuke
iki kibazo c'ukuntu asa nico catanguye imbere y'ibi Ego. sivyo umuntu ubona mutari bujane muri ville mutari bubane Musha amafoto merita kuri rezo sosio mwifotoza mushira kuri Instagram mugira ibiki Chura ngo Horace Angeline Loki uratinya kuposta kubigura musaba nimero sivyo umuntu amerita kumusaba kameme kuko wamukunze mumukubita wose Jesse ndimwo sivyo numubese mugaje nka ndabona kabisa abantu twashobora kugendana ni benshi sivyo bararenza umwe batontera isoni sivyo muri abo rero benshi niho ibibindi bikwirikiye niho biza niho rero turi abantu muri abantu bose umaze kurengera ufite amantuze do base asa neza tusa nibiki Yambara neza. rero ndabe mu mutwe amota neza ayisuku nitwobura ngomba gushyira ko akantu nyuma duhava duherezako akubwa nyuma rero dufate ko byaguta naho nyine utabonye ni ariho umuntu yega ashobora kuba afise babiri bamugwaniramwo ata uyu canke n'uyu ati nukwita bakunda bose none azagutoye nabi bose n'abantu banje bose kugira ngo dushika ahantu tubanguranya byo kurusigarane n'umwe sivyo n'abantu banje kandi niki hariho la qualité d'une personne umuntu wari we wese sibyo la qualité y'umuntu mwiza wo kubana canke wo gukorana canke wo kubana mu buryo bwo ari bwo bwose nawe aka kantu ni wagenda gutora n'umukozi muzokorana ngaha mu iradi kugushirako ni qualité umuntu w'umunyeshuri donc agisigaranye ikibanza mu mutwe cyo kumenya ibindi bintu cyo kwiga ndagushigikire gazaho navyo bagira ngo usanga natwawe anu bigira abayuwayi bakabizi abona yuko urumva kavuga rero ko teye umugore hari abagabo umva je ndubatse nikiraga ngo je nkunda abantu yego ndabakunda abantu bazi ubwenge dufate umuntu muvugana nyine ibintu mwumva ko muteka umuvuga ubuntu bw'uburofa ariko nyine mwungurana ubwenge siko c'est bien mais ushobora guhana umuntu azi ubwenge wewe n'ubwawe wakaca bugwiza n'ubusa c'est bon genre urumva ikintu cyose abakizi byose abakizi wowe numa wewe ndazi couple imeze gutyo Kristo umwami kugira umugore we ngo sheri numa mu bantu yamubwa ivyo bireke umutipa arazi ubwenge vuba twe tubizi nawe yarabizi donc racha vyumva yuko ari donc wereka urakabebe kanje uragaki nibiki ni wihorere mvuge donc ara kubufise ikibanza cyo gati ozi nawe mbwira ibintu urafise ibintu vuga birafise sens dashobora kubiconsidera apana juste ko ndakuvuga ati hewe reka nivye reka jeje ide yanje nijya nyene ivyo yakora avuga c'était juste kugira hamumva umwana ego sha sawa rero uti mwambike tya muzu shabye karavuga mafu umva arabantu bafata umuntu nkuko rukura umvza kana ko karavuga kugira akaryoherwe kandi ibintu bitabaho ukaryohera donc rero icyo ndashaka kugishimikirako ko umuntu ashobora kuba afise agishaka kumenya ashaka umwereka ibindi umwerekana mbasokera umubwiye ati hewe ndagurira akantu oya jewe ndafise style zanje nta bintu mpindurira ntavyo ndafise ahantu wera ntaho njana umva nta kintu ni wewe uza iwanje abantu nkabo Imani babarinde kopini Imani babarinde bwose ni gwanje Imani babarinde aka kantu rero naga abantu muri ko mashaka guhitamwo nakantu kabijya sibyo umuntu ushaka guha ikiganiro bariko bariyigisha hano nitwe turigisha ibintu ukumva aracyumvirije uteregasha hariho umupasiteri ahantu kanaka yigisha ibi ukabona murajanye muri babantu muri babiri basigaye canke ukamuha link uwo munsi inyigisho ziri ahantu henshi sibyo ya hari abantu benshi bigisha umuntu hari abantu rero ku bintu bayaze na mama wiwe na sekuru bahejeje donc nta kindi gishasha yumva arabizi cyari kuri university we yaronse kuri university y'ishure yize ahantu yize yumva yarahejeje cyari we wize we na university wabwira ikintu rero ni babi arashobora kuvuga ari haba hari fise rero soi-disant diplôme kasanga fise diplôme runini
kumva yarabihejeje byose arabizi Shenisi. muri aba bantu babiri ujya ubona ari kiri donc ari kiriye agishaka kumenya ibindi bintu bishasha kubera isi le monde évolue Tout le temps. Gushaka akabare umutwe kari w'abantu. kavumye mu ndwi iheze Siko kavumye. umuze hariho andi Ya. style bambara zikabera abantu mu minsi iheze sizo zubu Exactly. nashaka kuvuga yuko nta muntu n'umwe azigera amenya byose hanyuma nimba hari ikintu gituma umuntu aba umuntu mwiza ni ukwiga kwiga ibintu bishasha arashaka ko umuntu mwa mutari muhuza canke hari ibibazo akaba ntiyararyoshe par exemple hari abantu bigisha ama sas dorimo kwiga gutwenga no gutwenza Ko icyo kintu kirafata vyose nuko yakuretse umva arafise umwanya gushaka gutuza guhindura caractère mbi peut-être yarafise kandi twese mwibuke nta numwe afise nziza yahejeje no turiko turashaka rero kubwizanya ukuri kugira ngo ntituba abantu bubakira ku binyoma bica bisambuka nashaka abantu bariko baratwumviriza kubabwira utuntu rero dutatu tudushize hamwe ugafata umuntu ahuye n'abantu kameme ntugihe priority ngo kibi cambe mugabo n'umuntu ari mu mugwi w'abagore mwogendana c'abagabo mwogendana none kata mukobwa mwiza gusumba bose ahari nta n'umuhungu mwiza gubaruta bose ahari mugabo kameme iki kintu nashaka kugasira inyuma tugafata iminenegwe kugendana gutya n'umuntu ifu kuba uri fiere yiwe niko gatangura ni gato umugabo niko gatangura umuntu ari presentable ateziye zibyo ikigira kabiri yifatanije nawe wifatanije na kazoza hiwe hanyuma akaba ari umunyeshuri uwo muntu nawe ukaba uri umunyeshuri byakwiye byose bari bitatu kanazana ndabikwibutsa mbaye nkuba bose ari abanyeshuri ko ari babiri comme tu dis bose il faut pas yuko bose barafise espace yupi mana we bisubiremo il faut pas yukurindira ko umupartenaire wawe ari we ego musubiremo wose umuntu bazarabinyibutsa wowe wavyibutsa umuntu wumva uri fiere muri kumwe hanyuma higira kabiri wifatanije na kazoza hiyo apana na kubu apana n'ikindi kintu na kimwe wifatanije na kazoza ari hanyuma uwo muntu akaba ari umunyeshuri donc akaba ari umuntu agifise espace dans son cerveau yo kumenya ibintu bishasha donc yuguhinduka yugukura exactly development donc yukwidevelopa twese aho turisi jewe aho ndi umunsi nifuza kuzoba ndi meyeri mu ndwi za gusumba uyu munsi kugira ngo nze mbe meye nuko nziga ikintu gishasha exactement sivyo rero umuntu akaba yarahejeje donc yumva ivyo aba bameze gutya yumva yarabihejeje uyo muntu mubangire kubera ko niyo isi yagenda ikava kuri face donc ikava kuri WhatsApp ikaja ku kindi kintu kizozi inyuma ya WhatsApp yazoza ibindi bintu ntara badikoresha WhatsApp wewe bazoguma kuri WhatsApp kubera ko kame mu mugabo wumva wo mushoboye koko abo umuntu afise espace d'explorer le monde yo kumenya ibindi bintu bakabitsi mu bihe muntu byukuri jembaye ibi bintu byose nagiye guhitamwo ngomba kubatera inkuru je ndubatse nk'abana muri ko murandi ni mu murondere ko nimera ngiye ntabivuze ko nubatse yonyica urara kwisima noneva ndubatse rero ibi bintu je nagiye guhitamwo ndabizi uko ndagenda nshatse guheza nk'agakuru do l'histoire umukobwa wa mbere nkashirako bikanga wa kabiri bikanga wa gatatu bikanga wa kane kuko je nari mfise vision iri ampe compliqué yari nini gose bivanye naho nari yari ibintu baca mu menga biri tricking ibifudutse je nifuza kuja hani nifuza kugira ibintu hanyuma akantu rero kabakuramwo gose nasanga naho nari mu wa gatatu muri kaminuza nkabona n'abakobwa biga muri kaminuza bumva bararushe bumva atagishobora no gusoma iyindi page kameme shira mu nzu basura kwibarabara hamasaka ivyuzuye ndiko ndasoma ibitabo iminsi yose ni ibintu ruha nabona yuko ibi bintu byo kuba jenda umunyeshuri donc n'umuntu aguma ari kariga ibintu byinshi we wakabona akayibona nk'ingorane tipararuhisha muri kwa nasoma ibintu wose nazondongera umwanya karado frap haragera igihe rero je shikana nikaye cengira ngo ibintu nyango sivyo
kameme nshaka ndarenze ndiko ndazija ibintu bya hatari amananiza numva wagire n'abako umwe babiri batatu ekipe ya mbere urabuze kam mugabo wanze te mu mazi turahura n'umukobwa akunda gusoma nka mu munsi wa mbere acagenda arambwira ariko turajana yarahejeje university nawe nyine cyo kumenaje uraza uje ngo hariho nk'umunkre ngo shango byarampa nyengo yaciye agenda hanze werazi ko yari yanyemereye kundihira master donc agenda aravuga ibintu bikwentereza nawe bijanye nakwa gukunda gusoma kwawe kwiga mu minota 30 yakwiriye je nari umuntu nkeneye kwiga gose nkabana niga kandi mugabo naranubatse nsanga nawe nyene ukuntu abibona ndabona umukobwa ariko ariyumvira ijya master ndavye uko asa nsanga ni kameme aramirika nazo kumara amazi ari mu bantu tugendana n'umunyeshuri ndamubwira iyo nshaka kuja donc jewe kuri we mwumvise aka kantu ka shwadi kondo yacu kuntu yageze jewe kuri we na fraswe nuko ari umunyeshuri pe nico nari narabuze nawe acaronka umuhungu avuga kazoza twavuye dukorera muguzi impeta kuri hajya kuri fasafasa kwa karidu ari wawe ngo azuko azarimwe cakira nahuja mbaye ndabibabwire kubera ko niyaza kwari ari tuzogira tukagira ikinigana kuri apana kuri squad kuri gestion du foyer mu rugo byukuri jo mu retrouve turi abantu babasazi twese twe nawe mugabo igihe cyose dusaze dusara tujana hamwe musara muri direction imwe aravyumva nawe nyene n'umusazi cyo kimenaje ngabe bisaza asariramwo nivyo nawe ndavyumva tuka ngo yangu ibintu ngo namugura bigera yagiye turajana yongiye turajana kandi nzomere nkamwe niyo nakura cyo gituma twaje kuvuga ibi bintu kugira ukure wa niyo nakura kugira ngo bikoreshe byukuri je ndiho ndimba kandi twamatamaze no kubivugana natwe ugomba tukabivugana turusambura ivyo byo kuba umugabo n'umugore tubihebe twoguma dukorana duhuriye ku bintu biri byisi gose ku buryo ivyo ko turi umugabo n'umugore ari byo bito araho tuvyibagira kubera ibi ariho twabasambura nyine hari ikintu nyine gicaye bito bavyaje abasha gushigikira ikintu kunganya nyumvira yuko ko baga kanakinero urashobora guhura n'abantu benshi uri kuracagura amaduka kimwe n'umuserviyo n'iki kubera effectivement je bisazi n'ivyo kavuga est-ce que dufise amadwazi presque ne nyamba mukiraba fiancé no mubwire ngo aze mu bintu vyawe isote à l'aise hama nawe uje mu bintu nyene bagenzi nivyo imarare tugatibana nta hajyari munabi umva urikuja none ni mwaja mu rugo ntazo cyabahindura abagabo ni bahindura abagenzi rero abagore ni bose sometimes ushobora kundana abagore batanye n'ibiki me abagabo ni bahindura abagenzi babo none wowe uri kuraryoherwa mu binariro nyamba kunda gusohoka wese ibintu vyawe umva ntari ariko byanye twimadika kujya mu tipe ni mwiza akora ahantu benza amahera yabye umuryango kanaka ari gusiga mwihebesha uto biyundiye niko twimana ubuzima bwose ni burebure baje ni burebure sana kandi wosanga inyuma y'uwo woronse ubundi arutuwo atesa nta wosanga niko bimeze utabona yuko aguha amahoro hari twamuskurika mu kiganiro abantu bakubitwa bakiri muri fiancé agukubi none kudamukunda ngirene ega nakiye madame la reine yarabivuze ko hari umuntu yamukubise ashanga ati donc rero kuri akundo nibisazi ariko nyamburi kwimadika ku muntu mushwana rimwe ugira kantu kamakacaye akajamo makofi okay basi vayo mudafata umwanya ngo munavugane ivyo mubihagarike kabaya muri majo y'abana bohorane be free yeah undi muntu adagusarisha muto ushaka mukubita ego nibaze ko twabivuze byavuzwe Fabrice yagerageje kutubwira byinshi cyane kandi byingira akamaro ariko je narifite ibibazo mugabo aciye avuga ati hariho igikurikira rero choix du conjoint hariho
gestion du foyer kuko wamaze guhitamo hariho utuntu twinshi dushasha ugenda uramenya mu rugo tubononera mugishikayo hariho iyo miryango twageze gukora ikiganiro cy'aba belle-sœur la belle famille en général navyo ubijera gute ego uyo muntu murashobora kuba mwihuriza murashobora kuba mugize mugabo ugasanga hariho nk'abahungu bakundana na ba nyina birenze ugasanga aragiye kuba intambamyi ku rugo rwanyu nibaza ko ari ikiganiro tuzosubira kumusaba niyadukundira niyo mwamugurira akantu kumwe tukabivugana akazogaruka kudusigurira kubandanya gestion du foyer nayo ingene yogenda ariko unye mwanyuzwe ndavyizeye hanyuma ibibazo mubaza ni commentaire Fabrice nawe nyene azokira ikiganiro azobishura ku bibazo muza kuba muriko murabaza kugira ngo ufise akangonongono utahanye ikintu atatahuye Fabrice ashobora kumuha umuco ukwiriye sino ku vyavuzwe mwavyumvise yatubwiye ibintu bitatu nyamukuru ikiganiro ni cyabaye kirekire mugabo ibintu twavuze yavuze mu ibintu bitatu nyamukuru muce muheze ikiganiro bitatu kuraba uwo muntu ko atagutera isoni ko ari présentable umva nyene uri fier yiwe nujanirana ica kabiri urabe vision yiwe afise ariko yiyumvira iki ejo hiwe hameze gute harajanye nahi iwawe wumva hariko aravuga arico kimwe n'ivyo wewe wifuza ntuvuga uti uyunye ko ari wo kwa naka reka tujane nawe reko mutwe ari ico ni ca kabiri ica gatatu abe ari umunyeshuri agifise ikibanza co kwiga ibintu bishasha apana ko aguma ari umuconservateur aguma na vya bindi nyene vya bindi vyiwiwe yama afise raison igihe cose imisi yama afise raison ni wa undi ikosa ryose rikugwako we nta kosa afise amayera n'ahakora ikosa avuga ko rero wari mutumye yego watumye ndabikora yego ni watumye ndabikora wagize ibi nanje ngiri ko jendi muzima muzima woni uri muri umunyamakosa resipo akantu notable notable agasunika rugi uyu munsi mu myaka 3 iheze sinza hanozi yarari gabo ntiyavugwa nk'ukuntu kuri televiziyo yarafise iki abadeje bo muri myaka 2 kurikira bazoba bafise amavewiti n'abantu uyu munsi ataco bari gusa bafise video donc bariko bariyumvira umuntu gituma tutosamara kangana k'abakobwa cane tutosamazwa n'abahungu bafise kubumenga karafise ukuntu gafrata mugabo hariho uduntu twitwa duhungu uyu munsi kubera ko ntituratangwa gukora dufise mugabo fondation dufise mu mutwe turabona ko umuntu ariko ararondera aracirondeza na biragoye mugabo arafise kazoza nukuri atazoba afise vewiti mu myaka 3 hako n'abahungu basigaye baraba abakobwa bo kwa banaka yego umuntu akari mu meni ko nyene kari no mu ntama byarahindukiye mugabo donc aha ni kuba akana kanotebye k'abakobwa fo kuraba umuntu afise umuhungu afise ejo hanyuma nawe wa muhungu kuraba gasura gusa karaba kwa kundi byonyene bifise akanya gato mugabo hariho umukobwa yo gukompleta ukava huri hariho umukobwa afise vision nawe nyene icomplete yo gwawe kandi nawe ni mwiza yego wakoze cyane Fabrice kutwitaba wakoze kuduha kano kanya tizera ko nikindi gihe nitwakwitura uzotwitaba Jebyo kuri no shobora gukontribua pour le bien-être de quelqu'un nico namaze gusinyira nico nkora 24 kugira ngo dufashe nabandi basi bagukeneye en privé kuko hariho abantu bataba bashaka kwigira muri rusangi bashaka kukubona wenyene bafite ibibazo byabo bashaka kugira ubabwira ico ukora neza na neza ukorera ningene bo gusanga cyane cyane ahantu bantora nkorera muri Rohero 2 hafi ya inyuma gato ya Smart ari inyuma ya Smart je suis coach donc irisha ibintu je coach life coach nkubu nka akomanda andonde nkawuzi twota tuvuga ngene bica biflying life coach conférencier
consulta muri vy'amarelation zimene mugabo kuwonkenera ni sawa yoca akubatsa gaca mu ndagi ego mwakoze cyane rero bakunzi bacu gukurikirana kino kiganiro cacu nkuko vyama bimeze mugikwiragize hasha hashoboka kubera ukiravye wewe kiragufasha mugabo ugihaye undi muntu nawe nyene kiramufasha hanyuma agahana uyundi ashobora kuba afise ibibazo nk'ibi kuko choix du conjoint ni ikintu kibaraba mwese kituraba twese rero mugikwiragize mugikunde hanyuma muyaboneshe no kuri Siren Vibes kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kigucika mu biganiro Siren Vibes isanzwe bashikiriza bisanzwe bibashika kunyota yego je ndabashimiye ku gatwe kanje n'akabagenzi banje nanje ndashimire Fabrice ko aje kwigisha ibintu bikomeye burya ahari amahoro santé abantu ma depression ugasanga umuntu agiye agwa depression kubera couple arimwo AVC byanse ko ayivamwo kumbe ntiyarazi ko maybe hari n'amakayandi nk'ayo abantu bashaka kubivamo rero merci beaucoup kuba ufashije abantu bacu kugura amaso kubafasha kugira bashobore kuzoronka kuzobana n'abantu babo by'ukuri cyangwa kumenya ati ibintu babagenewe ya rero okutse Imana kwetagire gose Dacia merci waberewe thank you amashimira abantu baravye kino kiganiro mwese aho muri nukuri ko Imana bahezagire cyane kandi bakomeze rero banza kurahira bacu ni kurahira abantu bacu bari ku mutima umuntu yaje ikiganiro nukuri ko Imana bahezagire yaje ikiganiro n'umuntu wacu Imana ikoroye kabiri yakiravye cyose aragiheze umva wowe imigisha gushikire ahantu uri no miryango yawe mugabo kuri partage ego sino kigabanuka amakomantere zanyu turazikena nazo nyene ngaho munsi mudufasha kuba muri bino bintu fasoni n'ubugwane alors turatashe turagiye bye guys Siren Vibes TV.